kwa kabiri byatanguye kuba bivugwa cyangwa se abagiye guhigarirwa ubushimwe bw'ukwezi kwa kabiri bigenje neza ya mu bamenyereza no mu bakinyi byamaze kuja haboneka dore mu bamenyereza Kate Andrews wa Brentford yisanze yakoze vyiza mugabo ari guhiganwa n'abamenyereza b'amazina kandi bikomeye Michael Carrick wa Manchester United, Pep Guardiola wa Man City na Arne Slot wa Liverpool. Kuna kwezi kwa kabiri Premier League yashize kumugaragara ko ari bo bamenyereza bane, Kate Andrews wa Brentford, Michael Carrick wa Manchester United, Pep Guardiola wa Man City, Arne Slot wa Liverpool nibo bari kurondegwamo umwe azohabwa agashimwe ku kwezi kwa kabiri muri Premier League. Buriya Jay mbonye ibintu by'ubushimwe ntangura kwiyumvira akazi muba mwarakoze ke saswa collectivement ama individuel magashikirwa kuko sinibaza ko equipe yopfa gutora canke abatora bavuga ati naka yarabaye mwiza par rapport ya naka baravye ngo nuko yatsinze ibitsinda ariko ataco vyamariye equipe yiwe. Rero ubivuze neza Richard dufasha ari amwe bw'ivyuma bituzanire duhere mu bamenyereza mbere uko duhava tuja mu bakinyi umumenyereza wa Brentford umumenyereza wa Manchester United umumenyereza wa Man City umumenyereza wa Liverpool cyahita masubiza amaso inyuma nkaca ndaba mbega mu kwezi kwa kabiri bakinyi nkino zingana gute kuko usivye izinkino zitwa ko bakinyi ukwezi kwitwa ko kwatanguye kubera ko mu ndweze harabakinye mu mpera z'ukwezi 28 abandi bakina dimanche ukwezi kwatanguye ariko muri rusange turaba mbere yuko ukwezi gutangura ko dufasha akarongo munsi duhere kuri equipe ya Liverpool umugabo yitwa Arne Slot match yari yakinye na equipe ya Wolverhampton iriya ntirimo kwiri mu kwa gatatu kuvuga ngo mu kwa gatatu niburi buri mbere yuko atsindwa na Wolverhampton Wanderers yari yagize victoire zitatu na match na defeat imwe mu gihe umenyereza wa Brentford mbere yuko nganya urukino rw'ijurne yari afise victoire zibiri na match ni na defeat imwe tsinze nkino zibiri anganya rumwe wo yatsinze zitatu oya ndiko navuga zine ni buri mbere yuko akina urukino rwe rwa mbere rwo muri bino kwezi mu kwa kabiri Brentford bakinkino zitanu sivyo niko ndagarukamo batsinda Aston Villa bayisanze muhira, batsinda Burnley, batsinda Newcastle bayisanze muhira, batsinda equipe ya Burnley bayisanze muhira. Yeah. Niho niko ndagaruka. Yeah. Batsinze statu, batsindurwa Brighton yabasanze muhira. Yeah. Urubanganije na Brentford, urubanganije na Arsenal. Na bane mafuni urimo ko nugwa mu kuko. Oyo runi rumo, nubwo batsinze Burnley nubwo ari ku munsi wa nyuma w'ukwezi rurajamo. Yeah. Ndabizo statistique kuri equipe nka Bournemouth uno munsi nako nka Brentford iri kira dodo muri big 6 canke big 4 kuko imbere yabo equipe yitwa Liverpool irusha amanota 4 ako kazi baragakoze wagenda kura umenyereza yitwa Michael Carrick wivyo gutsindwa ntavyazi asinzwe jo na Newcastle United mu kwa gatatu nuvuga ngo nubundi ukwezi kwa kabiri kwaheze Michael Carrick ni nawe afise kano gashimwe muvyibuke kwezi kwa mbere akandamubona nk'umumenyereza ashobora kukiyongera kubera ko n'ubundi haruhande yuko afise sheke yitwa ko yagize yanganije na equipe ya West Ham United zikayira zisinze yatsinze equipe ya Everton yatsinze Everton bigoranye atsinda Arsenal yari yatsinze imbere hari imbere Arsenal yatsinze Fulham yatsinze Tottenham atsinda Everton anganya na West Ham yakinye nkino zine izo yarazitsinze zose anganya rumwe yatsinze statu anganya rumwe waza ku mugabo yitwa Arne Slot twamuvuze ayeni byaro ni vyiza mu gihe Pep Guardiola muri course arimo ni Sanfort yatsinze yanganije igenekerezo rya mbere kwezi kwa kabiri na equipe ya Tottenham abiri ku yandi acatsinda Liverpool abiri kuri rimwe acatsinda Fulham 3-0 acatsinda Newcastle United abiri kuri rimwe acatsinda Leeds United kimwe kubusa ni match zagize ishusho zidasa ariko no munsi mfashico equipe yitwa Manchester City yari kirarunda cyane na pressure yariko abantu babona ati iyi equipe iraje yereka Arsenal ko nubundi iyo hageze igikombe itananirwa peu importe circonstance barimo nkaca ndaba n'ikibanza nimba akagashima katatwaye none equipe yitwa Arsenal
ubwo mu kwezi turangije equipe nziza ni Man City je nizera ko nimba ari equipe Manchester City turangije ukwezi turangije equipe nziza ari Man City Pep Guardiola kana gashimira gatwa nizera ko ari Manchester City ari equipe nziza muri nako umumenyereza Pep Guardiola ari umumenyereza berekana ugashime kubera ko ivyo ariko arahanganira na resultat yaronse ubwa mbere na mbere je ku bwanje sinofatira no Mikel kuvyo gusa Carrick wowe nawe nyene ivyo ariko arahanganira na resultat yaronse ubwo ariko tuciye tubalansa none nimba wewe wisanze muri situation yo kurondera Big Four nanje ngisanga muri situation yo kurondera igikombe twese nivyo ari byo turiko turiruka ko mugabo deja ni umwe bari nko mu cya mbere undi ari mu cya kabiri iyo tutagwanira ibingana ni nako ugwanira ibikomeye yitwa ko ari we afise akazi gakomeye gusumba nubwo Manchester United nivyo akazi gakomeye no musi ko ni context bisanzemo ari kuronka Big Four mugabo eske kurondera Big Four no kurondera igikombe biri ku rugero rumwe kurondera igikombe biba bizimvye cyane na pressure bitandukanye hanyuma kandi ku ruhande rwa Manchester City ubwiza bwa Man City canke hari ibintu Pep Guardiola ku giti ciwe nk'umumenyereza yakoze kugira ngo Man City itwe nziza muri kuno kwezi kwa kabiri umukinnyi ariko arabafasha cyane gutsinda ivyo bitsindo si Oreli yatsinze bitatu mu kwezi kwa kabiri gusa yatsinze kandi uwo n'umukinnyi Pep Guardiola wenyine yahinduriye style amugarukana hagati mu kibuga afasha equipe gutsinda ivyo bitsindo remplacement ziri tactique yagarukanye Rodrigo Cascata ariko akamenya uko amukinisha uko amujera mu kibuga ariko aratora urugero rwiwe uravye kuntu ariko akinisha ba Ryan Cherki n'abandi bagiye batandukanye n'umugabo afise abakinyi beza ndetse yarose nziza ariko ukaraba uburyo yagiye reintegrer witwa Semenya kuva yinjira ni Sanford na integration yarinze kurondera n'ibindi bigiye bitandukanye jewe ku bwanje mbona ko tactique zo mu kibuga nk'umugabo yagiye akora n'impinduka kanatsinda zifise ico zagiriye akamaro equipe ya Man City nk'umugabo afise ibintu bishasha yubatse strategique me byafashije equipe bitandukanye nuko vyari biri nk'umugabo bimushira imbere y'aba bamenyereza bakoreye kuri strategy equipe n'ubundi yarugendera nk'umugabo ya Crazy Spence agatuma dusubira kugira ubwoba ngo Arsenal yabuze igikombe erega ukwezi kwa kabiri hari uburyo Pep Guardiola yaseze cyane Arsenal kuruta ya Crazy Spence abantu basubira guhindukiza amaso muri Premier League baravuga ati erega Arsenal bisubiye kwa ni kubwa kazi Pep Guardiola yarakoze nubwo nawe atanguye ukwezi rero kwa gatatu bigaragara ngo arananiwe kwikura imbere ya Nottingham n'indi suspense uzoraba tukavuga ati mbega bimeze gute byifashe gute usibye ko kuraba bose uretse Brentford yo yanganije meme Mikel Carrick atangwa gatatu atsindwa Arne Slot atangwa gatatu atsindwa na Pep atangwa gatatu anganya ukwezi kwa gatatu bose bagutanguye n'abari ku kwa kabiri barakoze usibye ko nka Brentford narinze yisanga hano kabara gateka kuko kwisanga hamwe n'umumenyereza wa Liverpool wa Manchester United wo menyereza Brentford Michael Arteta taje umumenyereza meza Tottenham ataje dufata karero amenyereza bari bamaze gukora izina nka Oliver Glasner batajemwo David Moyes wa Everton atajemwo ibi vyonyene dukwiye kuvyubahira no mugabo amenyereza equipe ya Brentford ariko still mbona ko Pep Guardiola no afisa amahirwe yo gusuccede umugabo yitwa Mikel Carrick tukiri ngaho nyene mu bakinyi bari kwarondera go mukinyi aranze kwezi kwa kabiri hano mu gihe muti Pep kanara gatwara mu gihe batocurika telefone cyangwa batocurika igipapuro Man City isanze ya Pep nyene muri mu bakinyi batandatu bari kuronderwamo umukinyi umwe yaranze kwezi kwa kabiri ifise abakinyi babiri Nico Oreli Antoine Semenyo mu gihe Victor Gyökeres wa Arsenal arahari Dango Ouattara wa Brentford arahari Benjamin Sesko wa Man U arahari ndetse na Van Dijk wa Liverpool arahari hano karatwara nde kintu ca mbere no kuraba mbega Brentford yazanye umumenyereza ikazana n'umukinyi yitwa Dango Bakar Faisal Ouattara Man City yazanye umumenyereza ikazana Nico Oreli ndetse ikongeramo na Antoine Semenyo Manchester United yazanye umumenyereza ikongeramo n'umukinyi equipe ya Liverpool yazanye umumenyereza ikongeramo n'umukinyi bivuze ngo bwa mbere deja ndumva ko umugabo yitwa Victor Gyökeres hano kumwerimira biroroshe direct umumenyereza we ntiyaje seke ashobora ko yakora exploit individuellement que collectivement collectivement naco equipe ya Arsenal yagezeho ku kwezi kwa kabiri ni ukwezi twababonyemo mu ishusho mbi bakiranirana na Wolverhampton bikabananira kwikura imbere banganijemo match zibiri iyo ubaye mwiza rero individuellement collectivement vyaranse sinibaza ko ufise amahirwe yo guhangana n'abitwa kari beza individuellement même collectivement hano nagashimwe n'ubundi ngomba kuronderera hagati y'umukenyi yitwa Oreli na Semenyo usivye ko Jemba Mona Oreli ashobora kugira amahirwe menshi gusumba Semenyo bivanye n'uburyo hari match agasore kaje kagatsinda ibitsindo bibiri contre Newcastle kandi bakaronka intsinzi hari na match nyuma yaho kace kagira imvune bashobora mubura mugabo equilibre kiratakara muri equipe ya Man City ni nagakenyero mose kaduze kerekana ngo ku minota 3 singitakaza kibanza Pep aravuga ati none ko nazanye Ryan Aitnuri
ndabigenze gute agatereka hagati ekipe igira fresher irenze iyo yari ifise kari ku nimero 3 ninda tokwemeranya n'urugero rw'umwana muto yitwa Nikoreri no munsi Semenyo na Oreri n'abakinyi banganiye kano gashimwe cyane ariko je ku bwanje ndiko ndaba match za Manchester City simbona Semenyo nk'umukinyi ubaka urukino rwa Man City ni n'umukinyi participa gake muri je zayo canke muri action zikomakomeye za ekipe nubwo kenshi gashoboka tabura n'imiburi bira action zibira clear muri finition zishobora gufasha muri finition zishobora gufasha ekipe ya Man City kuronka intsinzi ariko iyo uravye mu kibuga muri Manchester City nka ekipe ikina amapasi kenshi kunze gusanga abakinyi bakurukino n'abakinyi hagati mu kibuga ndetse n'abadefenseur umunsi n'ivyo bamaze kugira uburinganire muri defense kwa Mark Gay yamaze gushika mu kibuga ikindi kintu batangwe kugira nk'ikintu ciza ni hagati mu kibuga bagarukanye Rodrigo Cascante ariko ku bwanje ndabona umukinyi ariko rakina hagati mu kibuga nafasha gusatira kenshi n'imipira ya Man City ja mu busatizi usanga iri kwiraca ko umugabo witwa Oreri uruhande rwiwe riko IT nura taramenyereye cyane gukinishwa muri iyi ekipe bivanye no ko yari mushasha ariko aragerageza kumenyera nyuma yahaja muri kane muri kane asanga Oreri kibanza yaragitwaye hari n'igihe banatanguriye rimwe Oreri akina kuri 3 gasore gakina gasatira ukabona babateretse kuri kuri harimo ivyo bakina ukavyumvira ivyo Pepe ariko aremvanta ukabibura ukabona n'umukinya yahinduwe position ariko iyo position akihindurirwa yerekana flashes za muri equipe ya Manchester City kandi no ku giti ciwe aronka ibaro vyiza ubwanje umukinya gize adaptation nk'iyi komeye umukinya hagati mu kibuga mu kwezi kumwe atsinze ibitsindo bigira kuri 3 abereye guhabwa icubahiro abereye guhabwa n'agashimwe k'umukinya yaranze ukwezi ku rutatu wese menyo yabitsinze agatanga Benjamin Sesko yabaye mwiza muri Man U n'umumenyereza we yagarutse akoro babimetenya amezi abiri akurikirana akaba mwiza nko mu backup ubwo ndiko kwirengagiza performance z'umugabo witwa Benjamin Sesko nawo kwirengagiza Benjamin Sesko ko namusugiye kuraba ya Manchester United ifise match ya Crystal Palace ariko yo bayikinya deje ukwezi kwa gatatu kwamaze gutangura ko bakinya ariko umunsi w'Imana muravyibuka twegeye imbere yawo yarabaye insinzi imbere equipe yitwa Everton yarabaye match n'iri imbere equipe yitwa West Ham United wagenda kuraba match bakina Tottenham Hotspur ni match ruganga ta influence nini yagize kwako hatsinze Brian Mbeumo na Bruno Fernandes wagenda kuraba kuri match batsinze Fulham yabahaye insinzi n'ivyo igitsendo kimwe yatsinze birumvikana ko bafise 3 match n'imiburi baronse amanota 3 defa kubwiwe handi bacungura inota rimwe kubwiwe ni exploit individuel yatumye collective Manchester United hari ikigira gute hari ikiganya mugabo nk'umukinyi w'umusatirizi yinjiranye profile aguzwe tugomba n'ubundi kwa tumwiteze ko kuzohanganira agashimo kuba atsinze ibitsindo byinshi n'abagyo Cres bari beje kwinjira basanga Erling Brot arande kwa Man City ariko kandi tukarabaho gwe kitike bari binjira n'abandi bagiye batandukanye ubwo kumara match zitatu zikurikirana canke gutsinda muri match zitatu muri zine wakinye witwa Benjamin Sesko eske ni gitangaza usivye ko tout simplement ni Manchester kwihuta kwa karazi kavuga ngo voilà nous sommes en train de retrouver forme za Benjamin Sesko twaguze tuzi muri equipe yande ya Rabirebzi sino akazi kiwe ndakemera ndakarokonesa mugabo je ndagaze kuri balance nisanga kubwanje nk'umunyamupira akanikorera ikaremeye gusumba kwa Benjamin Sesko impamvu Benjamin Sesko je ntomuzana muri nk'umukinyi abereye guhabwa kano gashimwe mugabo niwe jemba mbona yo concurrence Oreri gusumba ko Semenyo mu concurrence ko Semenyo n'umukinyi nivyo afise ibiharo vyiza Semenyo je kubwanje we n'umukinyi ntemera cyane uko afasha muri rusange ekipe yiwe mu bijanye n'imikinire myiza aragaragara ivyo bitsinda ariko arabiterekamwo mugabo wandi Man City remerewe za dribble ziwe nkuko twabona nka Doku muri match imwe Cre Exploit biragoye kumwe turiko turabona nka Sherkin ivyo Sherkin akakina kugeza ku minota 75 ukabona ko yarushe mugabo mu mwanya wa Muronse n'inguvu ziwe Ryan Sherkin urabona touch kurugero ariko iyo uravye umukinyi yatsinze n'ivyo bitsindo bigera kuri 3 mu kwezi kumwe ivyo bitsindo 3 yabitsinze mu minota 83 yakinye yonyene sinumva ko umukinyi yoshobora kuza gutogwa nk'umukinyi yaranze ukwezi yakinye minota 83 yonyene mu minota mu nkino zishika kuri zine ekipe bakinye mu kwezi kose iyo cashobora gukonkirasa umukinyi yakinye minota 90 mu nkino zine zose bakinye hanyuma gatsinda ivyo bitsindo bigira kuri 3 kandi bindi yakinyina hagati mu kibuga wo wakina nk'umusatirizi niyo mpamvu je ku bwanje nivyo n'umukinyi mwiza yatanze sinzi zitandukanye kuri Manchester United yanaberetse ubwiza bwiwe ariko atovuga ngo canke no vuga ngo
ni wa mukinyi waraba mu match ya Manchester United ugacutera umurika ngo umukinyi yabaye mwiza muri match canke n'umukinyi yafajije equipe cyane rero kubwanje niyo mpamvu navuga ngo Oreri n'umukinyi yabaye mwiza muri no muri kuno kwezi kwa kabiri kuruta n'umugabo witwa Benjamin Sesko. Yes, nivyo kuri bano bakinyi bariko baronderwamwo waranze ukwezi muri England Premier League. Imbere ko tuava tugaruka ngo azadan ntwara Landry ngo yabahari ngo niba ntiyari kwemeranya n'uwazanye imenyetso wa Liverpool ariko akazi ntiyagakoze ntari defete afise erega buri ugiye kuraba nko mu mezi 3 anaheze ukwezi kwa kabiri gushaka kuba kwarabaye kweza ni buri amatera result erega kandi nijye nina navuze ntago watora umunyereza mwiza bivanye na performance y'amezi 3 n'ukwezi kumwe shakwe mwiza mu kwambere ukwa kabiri ube mwiza nakube mubi ukwambira utsinda inkino zine muri stade ukwa kabiri ucukubita 5 zose uzitsinda ugatacu gutanga urutsindwa ivyo vy'ikwambira ivyo ntibibira mu Arsenal ravyo uburyo batanguye ukwezi kwa gatatu batsinda Chelsea 2-1 batsinda Brighton menga abantu bavuga ngo bararushe nibaza bakanshena izindi victoires zibiri imbere yuko ukwezi kurangira Arsenal yabari equipe yaranze ukwezi Arteta arabahari Gabriel Magalhaes arikarabaho mu dimanche ko bukeye nuko bwije imbere ko tuza kuba tugaruka kuri Madrid nanabonye